reka dutange mwiriwe na mwaramutse bivanye n'aho umuntu wese aherereye. Uno munsi uri hejuru twabakuyeho muri tubajana ahandi. Uno munsi turi kumwe n'umwubahwa mwiza cyane. Jewe namwita Desire Iratabara, ariko hari ibindi byinshi avuze yivugira. Nukuri jewe nabona aryohewe anezerewe cyane. Uno munsi twagiye muri Maison Iratabara, ni neza na neza mu ntara ya Rutana. Ariko nta byinshi ndahazi ko araza kutwidondora tubwire, twongere tumuramutse nawe atwidondora tubwire, araza kutubwira ingene yiyumviriye gutangura uno mugambi, intambwe zamutwaye, uburyo byamutwaye, canke ubunararibonye yabibonyemo. Tukuramutsa Desire Iratabara, uramutsa n'abandi, ubidondore, ubabwire uburiwe neza kuko twashavuze ko bikeye. Murakoze cyane. Nitwa Ndagijimana Desire, nkaba asanzwe mvuka muri komine yagutse ya Rutana, intara ya Burunga. Nkaba ndi umuvyeyi kandi w'ino bibondo vyo muri Maison Iratabara. Ntawe wataye kunyita Desire Iratabara, urumva ko Imana iratabara. Merci sana, mwatubwiye neza yuko muri abumvyeyi, ariko tumvise umuvyeyi turumva neza ko hariho abavyeyi babiri. Hariho umuvyeyi mama w'ibibondo, akaba n'umuvyeyi papa w'ibibondo, ariko natwe dusanze ufise urwaruka rwinshi, abana benshi babakuze abatanga kuja mu bigero n'abisununuye gatoyi. Aba bana bose tuvuze ko umuvyeyi nawe wawe byagenze bikabwira abantu ari benshi nuko Hari n'akandi ntababariye, jewe sindubaka ndacyari umusore. hamuka utunze abana benshi gute naho? Iyi ni ingabire y'Imana, si umugambi niyumviriye canke ngo ibe association. Iyi ni impano iri muri jewe. Aba bana mubona ni abana barenga 100, kandi saba gusa nafasha n'abapfakazi batari bake. Abana barenga 100 n'abapfakazi ku ruhande, kandi uno musore vyagenze gute? Wazinye wavyisanzemo, ni gute wavyisanzemo? Mu majya mu make jewe mama akidisinda mu nda niwacanga yerekwa ko nzoba umuvyeyi w'imfuvyi ku isi. Yagize ibonekerwa, murazi ko kwemera ko abantu batandukanye. Yagize yerekwa rero nkemu Imana amubwira ngo uwo mwana ufise mu nda nzomucamwo mbese w'imfuvyi ku isi. None rero jewe igikorwa cyo kurera imfuvyi nagitanguye mfise imyaka 13, hagati ya 13 na 14 niyo natanguye kurera. Ku myaka 13 14, ko ari umwana mutoyi, vyagenze gute kugira nawe wiyumvire gutangura kurera abandi? Mu majya mu make navuze ko ari impano, ari ingabire iri muri jewe. Si umugambi kujya abandi biyumvira ngo dushinge projet kanaka, oya, jewe ni ingabire iri muri jewe. Kanatsinda kandi sintunze abana, ahubwo ndareze. Kwanza sigira ingabire nyene, nigera bamenye ko isi yo ngabire, vyagenze gute kugira bimenye? Nagize yerekwa mfise imyaka 7, ngomba kuja gutanga umwaka wa mbere w'amashuri yego. Hama rero nza mpakonje ariko aragishikira ngo imbere y'umuryango, nza mbona umuntu hari umunsi wa kane sasa fitondo, nza mbona umuntu amanuka hejuru ya papa yambaye ikanzu yera n'ikintu cemko kw'iburyo n'igishira mu kuboko kw'ibubavu. Hama rero arambwira ngo haguruka unkorere, nduhuraho Imana ya Isaka na Yakobo, umuremyi w'ijuru n'isi. Mbona ndiko ndecana naye maso yanje abiga cyane. Mubona wenyene kandi warabwiye papa baba yari ngaho nyene ti erega ndabonye ibintu by'itangaza. Papa yari karagisha ntiyigeze yunamuka, uwo muntu amaze kumuhagarara hejuru. Naje rero nicaye imbere y'umuryango ufise amazi mu gikombe ajya baza barahubera. Hama rero papa yumva tuvugana, ntamenye yuko tubavugana. Nuko mvuga baravuga. Naravuga twaravugana ko namubaza akanyishu. Mugabo ntiyagaragara ibirenge, ntiyagaragara no mu maso. Oya. Yari muri gusa tagiri yagarukira. Hama rero arambwira ngo nduhora Imana ya Isaka na Yakobo. Nzabona yakiye cya gishirira impande iwacu hari akabare, acagita kuri kakabare. Mbona kivemo udusase twishi. Uwo gasase kaguye kuyaca hwera. Nimba mu mama hetse umwana kaca yasasigara kungo. Hama rero cyafata cyakini cyera cyagika iburyo, mbona igisagara kinini cyiza. Mugabo mbona bwana nigandi ubwana bwishi abushize muri cya gisagara. Hama nzambona hirya yaho hari safari y'ubuyi iri kiratigita. Safari y'ubuyi nyine uyibusanzwe nyine tumenyereye. Nabona ari ubuyi busanzwe. Tumenyereye ku. Nzambona impande kandi hari ibikombe. Acarangira ngo akira bye bikombe, umpera ubuyi bajya abantu banje barushe bamerewe nabi. Hama ico gihe bashira bikora aheje bikubwirwa nyene cyane ba bantu mu nyeni
vya bintu nyene wabona nk'indoto tudufate nk'indoto zari indoto ariko ndabona n'aya maso yanje mubona nyene n'aya maso yanje zari indoto ni yerekwa nagize hama rero mbona ndiko ndakira bwa buyi kandi bicaye aho mbona ndiko ndahabana abana batoye igihe wumva urabona na duto nacyo tuyo mwabonye afise yitwara duto yo nicuko nza mbona kuze mu mwanya muto mu majambo make jewe Imana igamagara kurera zino mfuvyi ntiyambwiye ngo nzogarukiriza ku myaka oya je nakira umwana akiruyo yari agisigaye ku ngoyi mwabonye nk'utu twana tuyoya tuwa frasire nutwo nakira dusigaye ku ngoyi canke badutaye mw'ishamba iki gihe twari dusigaye ku ngoyi tugaburira gute ku mwana arivyo nibuka neza umwana atarakweza ameze ndashobora kunywa amata ajya y'inka mu majambo make sindamuha amata ajya y'inka ndamuha francire anywa umwana afise kuva ku munsi akivuka gushika ku mezi 6 ca tuguma tumuha ajya amata lita francire tuza kumuha amata y'inka kwija amezi kuko tumuhaye amata y'inka tuba tumwishe hiyo vyo nyene ndabizi uko yuko umuntu atarakwiza amezi indwi kadashobora kunywa amata y'inka ari uburyo nabwo nca nkukura he bwo kugura ayo mata y'ivyo bibondo vyose kumva mureze n'ugwaruka bitariyo mbafise amateremusi n'amabibero amateremusi ndashiramwo amazi ashushe ku buryo umwana arize mw'ijoro mvyuka nkasuka amazi mw'ibibero ngaca nkoga ya mata ngaca ndamuha umwana agaca yinwera akagotomera agacaho uburyo nabwo tukuramwo iyi francire turashobora kuronka abagira neza badushikako abo umutima mwiza bwiye baracahari canke naho mu gihe bataba bataje jewe ndarima kandi nkorora nkagurisha igitoke nkagurisha twomba nararimye ngaca nguramwo iyo kopo y'amata nyaburya ibizije ugwa bigeze ku 60. kopi imwe 60 ariko ari ikintu uvuze ati umwana arize ndavyuka nkagura ubwo boyeje ayisanga ayo mata nkamurangiza akantu akabona gutekana ico gihe abana kari benshi urashobora kumenya ikintu kari kanaka ndagiye kumuraba mu majambo akejewe nk'amasayi wanje yo kuryama ni saa 6 y'umutaga mw'ijoro ndyama gake kuko hari igihe nshobora kwakira akana kakarumatwa aho ndarandembema kandi iyo abana baryamye ndahagendagenda karaba ko hatakagwaye atakafise agasonga bose bakomeye cyane cyane nanjye muri salo ngasenga Imana ngashimira Imana mbona bakomeye bacenga kuryama kandi abana banje ntibagwara none bavuze iki cyo kugira ngo ubarindize amwara uzibarinda gute na kugira ntibagware kugira ngo ndabarinda indwara umwana umugirira isuku akaryama ahantu heza akarya indya zitetse neza ukamwoza akamara ibintu bimeshe umwana umugiriye isuku burya indwara ntizimwataka oya aba bakuze nabo sindabigisha kurya gusa kuryama bariga amashuri usanzwe nabigisha wenyine isanzwe nanabigisha bamwe bari muri materinere abandi barahaje bari kuri kaminuza n'ubundi mfise n'abuzukuru imbere bashaka kuri 3 urafise n'abari kuri kaminuza urafise n'abuzukuru bashaka kuri 3 narasohoye umukobwa wanje umwe yarasohotse mubona atanguye kuri 2012 yarasohotse ahubwo narivuze ikibazo iki kigo cyawe cyakira abana basigaye ku ngoyi abana b'imfubyi cyane abana bibarukira abavyeyi bakena indwara zo mu mutwe iki gihe abakobwa n'abahungu bakira bose bashobora kubana gute mu gihe umwe yazananye iwabo hafize imico itandukanye n'iyanaka mu majambo make abana baje bava nk'ubu je mfise abana bava igihugu cyose mfise abava mu Ruyigi mfise abava Igitega Mwaro Bujumbura Rumonge Makamba Ngozi Citoke cya Rugobo na Rutana urumva umwana kuri Bujumbura azazanye imico yisangije n'ibihuye n'abanyarutana basi canke n'abanyaruyigi cyane n'abahandi muri ico gihe abana ndabegeranya babwira ubutumwa bwiza abigisha urukundo rw'Imana nabwo mwebwe twari tuziranye ariko kubera amaraso ya Yesu yahuje batari kumenyana kubera ubuntu bw'Imana cyo bituma duhuye mwese mugire imbere imwe mugire umuco umwe ariko gikuru abana batoza gusenga ndabigisha gusenga iyo namwigishije gusenga rero acamenya ko kwanga mugenzi wari icyaha acamenya ko kubita mugenzi wari icyaha acamenya ko gutuka mugenzi wari icyaha anamenya ko kuri bari icyaha kuyerera ari icyaha kugira iki muri ico gihe uwo mwana
burya igiti gikororwa n'ikiri kibisi uko umureze ni kwa kubi baca usanga mu minsi mike wabigiye gusenga bahuje inderi. Okay, iki gihe rero abantu ni benshi kubisanzwe urumwe nyene wewe peke ni ushobora kubakurikirana mu gihe utabuhari na wazimbiye nkukurondera akandi kantu naho bica bigenda gute bo nyene barikurikirana barimenya barashobora kwiroganiza bakavuga ati iki kintu turaza kugikora uko abanahereye ko kurera urabona ko bakuzira hirya amashuri harimo nabo basumba ko gusina bakaza abo baca bagaruka bonyene bagaruka hano bakaza kumfasha ibikorwa by'abandi bandi babanye bavuka n'abavandimwe barazinanye nawe kanatse ndabashikiye ngaha ahari abana batatu bavuga musanga bariko barakujyana none ngubu hari ndi urubikira wumva ribakubitana no kuvuga barazi ko ari icyaha haba hariho umwana ajejwe ibiyiko hariho umwana ajejwe ibikombe hariho umwana ajejwe amaniforme y'abandi bana bato bato hariho umwana ajejwe stock hariho ujejwe indero mvuge kari interena mvuge kari kigo cha kaminuza mvuge kari ni kaminuza y'ubuzima dufatira ni kaminuza y'ubuzima niko twabivuga hariho ujejwe buri kintu cyose cya hari n'ujejwe amadushe hari n'ujejwe n'abatwarete asukuye ahagende hari n'ujejwe aha mu rugo urabona ko ngaha mu gatanu agacafuka hari n'uhagejwe avuga ndi aka kantu bitakozwe turabizi neza nibo babyikorera hariho na komiseri kominale hariho umusitanteri hariho na prokirere hariho na komiseri hariho na guverineri abariho ngaha mwakino kigonye yego izi nkuru ziryoshye kandi wabyumviriye gute wabisanguye gute kandi inkuru ziryoshye cyane wabitangiye gute kugira wumve ko ibi byo byose ushobora kubitondeka nkuko uri umusore w'umusore atakubona nkuko n'inkuru zitari gutwara by'ukuri jewe mbana narongoye 2019 mugabo umukobwa araza hano araba kumutwara tuza tunyambira kujya mwabibonye ubu dufise amavuka tuyansiga ngo je sinza kora ivyo ntigeze mbya akubwira uko nyine yambwiye kunyina aratura nyine mu kantu aravyatura yacenda bireka sinigeze n'ubu muvugo bw'Imana bumpaye nzorongora mugabo nzorongora igihe kigeze urumva ko naho norongora jewe ni Imana yahaye uyu mutwara ni Imana yahaye iyi ngabire mugabo nzongeye kuzana kubw'umubiri ariko kubw'igikorwa ntiyagihamagara cyo muvuna cyo mubera umusaraba kamubera inambamye mugabo kuri jewe si umusaraba kandi si umutwaro ni ingabire n'igikorwa canje numva mu mutima wanje. Okay, iki gihe rero ucubitegekanya gute kugira nawe ushinge urondere akabavu muri za mbavu watakaza ucubipanga gute abana uzashobirukana abana uzobakomana niya banka uteguye kuzoca uzurabafasha mu buryo bwose jewe ndumva naho norongora umugore akabanka abanse ndumva ko nosaba divorce noisa ukumira gufata gatanya ko bitabana yego kandi narasenze Imana abwira Imana nibona bidakunda nzorongora mu myaka nk'itatu tugashwana umugore bikanga urandeka ngumuko nigire mperufu jewe igikorwa niko ndakora cy'Imana cyukorera abandi bana niki kirantunze kirambara kinezereza umutima wanje kinezereza reka ndeke impemu yanje numva ndamahoro muri jewe nta kintu na kimwe numva hajya burya umupapa arongora kugira ngo arondere abana urabona ko niyo umuntu byashyitse ntavyare ababara naho yotunga gumana intuntu nta kintu na kimwe kimuryoha ariko jewe sitamwira bagita ngo papa kandi abinezerewe urumva nyine bamugaye papa kubinezerewe cyane niwo mugisha wanje ukumva nyene amahoro menshi niwo mugisha wanje. Okay, ariko rero ndafise kandi kabazo kamwe iki gihe abana bageze mu bigero bagakura kumbure urafise umwe iyo yajezana mu muryango wawe baramuzi kandi rero makino kigo cyawe bishitse baragaruka bakamutora cyangwa ukamujyana muri wa muryango wabo amaze kugera mu bigero mu majyamo makeje w'abana mba nakiriye ndagerageza kumenya iyo mwana aho tuba twamutoye misha turagira enquête tukaraba ko kuri uwo mutuma twamutoye ko atamwigeme yo bafise na cyangwa ujyabwe nane ngora yo mu mutwe yo yamuvyaka muta icyo gihe rero maze no kuhamenya muri vacances umwana ndamutwara
muri akaza gutembera agatembera yego ejo ninamusohora akamenya itongo ryiwaho riri urabona ko hari abantu baca babonye abana base bapfuye na nyina bapfuye baca bagerageza kujya mu matongo jewe ndayafatisha no muri leta ukagenda mukaburana n'uwo muntu tukanahangana wewe nyine mugahangana tugahangana yego hari n'abantu manuburoze ariko ntacyo bitwaye ndasenga imana ikabinkigisha kugira ngo umwana ejo azomenya nti data yavuka mama yavuka bamuyomba naba ba data wacu naba ngerageza kumukundisha umuryango w'iwabo avuka bikunda cyangwa bidakunda kuko ni habavuka okay hama igihe rero waronse umwana ukabura iwabo abiwabo hatuvuka nk'ubu dufate nk'akarorero uravuye ngaho uragiye ubwiye nk'igitega ugeze ukirasaza ushaze mu ishyamba havukayo hari umwana w'uyoya bamutoye kumbura umusanze mu nzira canke ni wewe ugira ibiyereka ryo kumwereka ugahagarika imodoka bariko uragenda ukagenda nk'ubugiye kwihagarika nk'ahantu kanaka ushira ubonera uyoya ubwo rero ntuzi yo kwavuye ntabwo urumuzi kugera mu igero ucuru urugenza gute uwo mwana tumukujije ndamurera gakura yego habonetse umwadohota nkamumuha yego hari abashobora kuza kubatoranga yego bakaza kubara yego narabikoze mu myaka yaheze mugabo kagenda kuraba wewe wa mwadohose haraba uko uwo mwana afashwe wewe uramukurikirana kandi ari miliyanzo nawe yego ari miliyanzo kandi sinza kubaza wewe ndafise enquête yiwanje nikorera none iyo enquête uyikora hagati y'umwana cyangwa bayikora ku mutunzi kugira kubwira ukuri oya ndafise iyo mpera iyo umwana yiga ndagerageza kumenya aho mutwaye kwiga ubanza guhera hariya kw'ishuri hama gaca nzara mu kibano hajubaye umurereye gaca ninjira no munzi wawe kamenye ko umwana baye ubanzoza kugushikira amakuru yose ndayafise aberewe neza cyangwa atamerewe neza byose ububizi gaca shikira umwana rero nkamubaza mbega ubaye gute kuko ndafise umwana natanze baramujana ibujumbura uwa mwato saramutwara umwana yari afise imyaka ishika kwindwi amutwara afise imyaka ndiko kabaciye ubwenge hama rero amutwaye ndagerageza gushika kuraba uwo mwana aha mbera kw'ishuri umwana mbonye ngo ndagusabye intwari unkure hano papa ntusige nagahinda wumvise muri wewe ndaciye ntangura kurira aca duza agakabutura ndaraba nsanga inkoni zaramwishe n'imivyimba y'ingoni gusa akubitwa mu gitondo n'imugoroba ico gihe hoho yariko akora amahera canke nyine yari kw'ishuri bari bamutwaye nyene nk'umwadoze nk'umwana wiwe mama ntiyari yigeze yibaruka n'akana n'akana ubwo mu mama maze kubibona naciye nja gusaba urupapuro dokoro ngarukanira umwana wanje cyangwa ndamugarukana ari nganye naciye mvuga nti jevrema byo kwadotesha abana ndabihagaritse okay ico gihe aya marasi imana izoyambaza okay ico gihe rero abo wadutesheje bikana bakagaruka kandi urumva bafise ikibazo cy'uko batagira hahandi wa muryango kubera yaroze mu mwabwa buryo canke yatowe mu mwabwa buryo ico gihe bageze kumusohora naho bigenza gute haruka guheza amashuri ubu ari kuri kaminuza ariko ngomba ndakuhumurize kubwire ngo aheruka kwigurira iparasera y'imiliyoni 8 wenyene yiguriye wenyene yiguriye uti wabigenjeje gute ahubwo yabigenjeje gute gisimbaza wabigenjeje kumurera agakura kuko nzi ko atamuryango agira namwigishije kwiteza imbere wenyene ndaguha umutahe kota urime nkamukotera akarimisha bashima kamutera n'udufaranga tuganganisha arinye bikamwitaba ari kugurisha itoni zishika kuri itoni zine n'inusu z'umuceri nyene wewe nyene ukamwereka yimishirije kandi urumva yimishirije ikiro akigurisha mu 6 harwa rero araza kuri 6 yumvirize amamiliyoni arimwe aciye muri place urumva ngo urambwa ni nagutoya ndi jewe mama ni je na papa imiryango yawe ntayo nzi kuzu kura nibikomere uvuga ngo nta bikomere Yesu aratabara atanga amahoro wenyene yaguhaye amahoro papa ni jewe mama ni jewe ibisigaye nabyo imbere y'Imana nibyo turore
kandi urazi ko nawe ukura uzopfa na jewe nzopfa rero umenye ko abavyeyi baritavye imana ntitubazi okay ngira akabaza kandi rero iki gihe aba bana ariko urabigisha ubwa mbere urabatoye urabareze barakutse baragize mu bigero urabigisha urabaje muri entrepreneur kugira nabo baje kwironderera urabigisha nabo kuzatunga abandi mu gihe nawe uzoba wamaze gusubiza ubuzima kuko inoze turi ingenzi ndakubwiza ukuri mu majambo make n'ikintu gikorwa kitoroshe cyane bakunda kuvuga abantu benshi ngo umugira neza ntaramba ariko jewe nzora jewe sinzopfa vuba igikorwa cy'Imana no kuvuga ntibagira iki sindagishikana kuko gushika urumva ko no mu gihugu baravuga ngo dutegura bazogusubirira muri bano bana nareze ndabona ko bafitaniye urukundo n'igihe nzoba ntahari igikorwa kizoguma kibana bonyine bazoba bahari kizoguma kibana nta kigo kizohagarara na kimwe gihari abana nyine bazoguma bahari bazoguma babandanya kino gikorwa Imana yatanguje kandi burya rero yatanguje igikorwa ni nayo izogisozera je nshobora kugitangura kuba nzogisozera ariko ntazi ibyo yateguye ariko gatungwa n'ijambo rimwe rivuga ngo iyibutse tabita yapfuye yasonera imfuvyi yasonera impuzu imfuvyi akagaburira abapfakazi akagaburira aboro yaranapfuye Imana imuzura mu bapfuye iyabikoze bijya rero irandengera nta kizoba kuramba nizoshira gatoya urikuvuga umenga nyine n'ibintu bidashoboka muga ariko birashoboka umuntu arabibona neza ko bishoboka no iki gihe ko bigoye cyane uyu mutwaro kumenga uraremereye kandi nawe urabona ko uremereye mugabo kasha mbona umuvyeyi atunze abana batanu bikamunanira ko baduta bose bikamunanira akabona akagomba gusigirwa mugabo ukawutunze ijana ukabura amahoro ukabura umunyakamwembi wewe izo ngabire wewe uzikure sinataho abantu bazikuye neza mu majambo make je sinzi gushavura kunyene naho wumbuka ukandendekaniritsa ukangubita je sinzi gushavura je mwagwe nasanze meze kunyene ugira umuntu adakunda gutwenga tuganira kuko je mu matwenga sinzi nagiye umunezero uyu wokuyeho narigeze gukena ndabura imiryango aburira abantu ubafise bari mu kigi wabo atajya guca ingero mu ngo z'abantu ukambera ibyo kurya kugira ngo ushobore kugaburira bano bana none mu kwanza mbere na nasinzi aha basanzwe baba niwe wiyubakiye uravuga iki kigo ngo mbanda kigere ico gufasha imfuvye n'abapfakazi urabona ko nindi ndiko ndubaka harya niko ndahera heza ajyaho hepfo yego niko ndahera heza ngo nkomeze kwagura uburaro bw'abantu mbagendeye gushikirwa pora nsaba ababishoboye bafishe umutima mwiza kudufata mu mugongo ariko kandi tugashimira cyane abajejwe n'indwara duhereye kuri kurongora umugambi uri ku butegetsi Sylvain ko ruri hano muri ntara yagutse ya Burunga na guverineri w'intara ya Burunga abo bantu n'abavyeyi bafitekanije na musanteri by'ukuri baradushikira cyane turabashimira bivuye ku mutima ko badahengeshanya guca hano no kutugendera cyane urongoye umugambi uri ku butegetsi Sylvain ko ruriho wewe ntitugire ukuntu tumuvuga yaraturoheje n'ahantu ho kurima yashika ku hegitari 7 urima wewe je ndi ma hegitari 18 nizo ndi ku mutwe wawe kuba mushobore kuronka ibyagaburira abana urumva ntarimye bavuga ko nakoze kino ikovuga ngo nsabisha abana usegesha abana ariko siko biri oya harimo nabavuze ngo nagize ngo ndondera donc amarongo business ariko je ndakubwira abantu ubu udashoboye kumfasha nareke kumvuga kuko kumvuga akiri mu marira uretse kuri bakarimbo kavuga ngo ahandi nihe bavuga tuzoshika ati nk'itangura kino gikorwa bavuga ko ataho nzoshika ariko mugabo yatanguje igikorwa n'igisoze none ahandi nihe naragiriwe n'ubuntu bwo guhagarara n'umukuru w'igihugu aramba agashimwe yari cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubugere barahagararanye kubera kino gikorwa cy'iteka General Major Varisongeshi aramba agashimwe Imana imuhezagira ahantu ni umuvyeyi wacu nicyo bituma tumukunda cyane rero uburongoye umugambi uri ku butegetsi Sylvain ko hano mu ntara ya Burunga no muvyeyi tagira uko tuvuga kandi sije nabivuga gusa oya n'abapfakazi benshi bamurire n'umuntu w'umunyamutima afise umutima nyene wo gufasha nyene turetse politiki
n'umuntu mwiza afise umutima w'impuhwe n'ikigongo. Reka ndeke tunashimira leta mvyeyi yamuhaye iki gikorwa cyo kurongora umugambi uri ku butegetsi muri Burunga, kuko ni umuvyeyi mwiza tutagira ukuntu tuvuga. Mushingiye ntahe mwese haba mu abanyaburunga. Ibaze umuntu ashobora kuja kugendera ibitaro adafise, urabona ko abantu babikorera n'amafoto, adafise n'ibinyamakuru, akaja kugendera amabohero, akagendera ibitaro, akagendera ibigo wenyene n'umuryango wiwe, bakagaburira abantu. Sinzi ukuntu tumuvuga. Imana imuhaze kuramba. Aha ni mbere Imana imuheza gito. Ati rero dusoze ikiganiro cyacu, ikiganiro cyacu kiryoshye cyane. Ikiganiro uza gucumba wese nibaza aza kugira akuyemo isomo rimwe yuko impano yawe kugira uyimenye ari uko banza gukora. Okay, nyamba sako twibagiye nta kantu kadasunika rugi. Tukaba twibagiye kugira ngo turangize ikiganiro. Nago bambe kaze abantu bifuza kunshikako. Yego. Baba bari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa hanze y'igihugu. Baze bashikeho ngo nkomeze kwamira ubundi ubuzima bw'abandi banamerewe nabi. Kuko twebwe kuba turiho suko twabwiye Imana ngo tuzobaha igihiki. Cyane na wewe kuburiho si imyaka wasinyaniye n'Imana. Ni kubw'ubuntu bw'Imana. Ubwo buntu bw'Imana no gupfusha ubusa ni ngomba ngo dushikeko ushike kuri abantu bamerewe nabi nabo ubaha ibyizigiro ku byo kuzobahera. Ubakomeza umutima. Ndabahaye kazi baroze kundaba, navuze ko mba mu Rutana. Eka kandi sinzi ukuntu babivuga. Nibaza n'uwo ushobora kurondera baza gusiga akantu ka telefone, baza kubabwira baza kudukurikirana ni benshi, baza kumva kino gikorwa cy'iteka. Abashobora kuza kumpamagara haba kuri WhatsApp ujya nkoresha na nimero, nta nimero zibiri nkoresha, 69 49 65 65 66 69 49 65 60. Ni zo nimero zanje nkoresha haba kuri WhatsApp canke kuri telefone isanzwe. Imana rero ibahezagire, namwebwe tubashimire kuba mwigoye mukava iyo mwari mukaza kuturaba hano. Iki ni igikorwa muzohemberwa n'Imana. Imana ibaheshe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka turangize dushimira abari baradukurikirana mwese, murumva yuko umuvyeyi, mama, papa ariko arabikora neza, nawe ukaza kumva ugize umutima wo kugira icyo uterereye mu kino gikorwa kidasanzwe, mu kino gikorwa cy'iteka. Urahawe ikaze, umushikire muyage mwidondorane, araza kubwira byinshi. Reka tuzoje dusubira mu kindi kiganiro, twizere yuko n'ikindi gihe hazona ikindi gishaca mu kadutuma tuzobitaba cyane. Imana ibahezagire, turabahaye kaze, tuzobabarira kandi twifuza ko byoherera uno munsi gusa. Murakoze cyane. Turabahaye kaze, muzokwame munsi. Imana ishimwe. Imana ibagirire neza. Sawa, tuzoje dusubira dusezerane amahoro, musigara amahoro n'umuryango, natwe tugenda yandi ndibaza nico twohereza ko. Murakoze cyane. Namwe Imana ibahezagire, murakoze. Sawa. Murakoze.